jewe rero nshima Imana yarangiriye neza, asha yarankuye mu vyago, nari naragorewe mw'isi, nari naragorewe mu gashamba ndi mu kuribwa n'intare, maze kubaka naravyaye umwana wa mbere arahwera gushika ku ncuro zigira 4 ta mwana bonana n'ubundi, ndihebura rwose ndibaza none gamana, narasenga mugase nasenga mw'ishengero ndimo twaranwa, hanyuma rero Imana iramfasha, ndabona umuntu Imana intumyeko ati wewe warambabaje waragowe, nta wundi muti ndaguha ngo ndakwereke. Hanyuma rero hariho ibitoki mu nzu ntinge tubanze tubikureho, turabiranguza turakura, ndagenda ndihana ariko wa gatandatu. Hanyuma rero nihanye Imana irangirira neza, nari mfise ndagira 5 mba namagubura abana 4 bakurikirana, kwera nyene umwana yiruka umwaka n'amezi 7 imyaka 2, ubona herukiye ko n'umwana w'imyaka 2 n'amezi 4 nari mfise ndimukurikira. Nihanye mfise inda, ndanezerwa ndamererwa neza, ndayivyara nko ku wa 2, ku wa 4 duca turaja kubatiriza. Nagiye nteruriye wa mwana rero ko wa Mungu turasengesha, hanyuma rero umwana arabaho atera subira inyuma, bigeragezo ntibizobura kugira satani rabe ko nsubira inyuma, nagize ntije ntahonja byose by'isi narabibonye. Hanyuma rero ncandagumaho baje kuraba ngo niwe mwana ufise, ngo iyo tumenya twakuzanira indeshi, iko ntari ngumba ntimana yanteguriye indeshi, iyo mba ndi ngumba ibisimba ndabironse, nyene niwe nzoshingira ko ntimana irushishingira ko uyu nyene, Imana kirafasha ntashingira ko uwo nyene. Ndamwita Nsavye Yesu Elvisi, rero umwana carasubira arakura nyene Imana iramfasha, nzambona umwana arakuze ndaramura, ndakwirikiza ubundi ubu mfise abana 4, Imana yarangiriye neza, ubu ndaririmba, ubu ndashima. None wa mwana w'ubwambere afise imyaka 19, ndamaze kwiyoga isabuni igiwe n'utuvuta twiwe ndamaze kuturya. Ubugira kabiri yitwa Yesu n'inyishu, kubera Yesu yarampaye inyishu, yitwa Yesu n'inyishu Jane D'Arc, ari mu yindwi. Ubugira 3 ari mu ya 6 yitwa Ndayishimiye Dorine. Ubugira 4 yitwa Inteyiteka Beteli. Rero nacengeza kwaho, ubu ndashima, ubu ndaririmba, ndi muri korali kandi umujenama, ubu ndakubura urusengero, ndashima Imana. None rero abantu bose muri sintahe ntibarukwiruke ku bapfumu, nari kwa ku bapfumu nari mu kugorerwa mw'isi ntaco bamariye, kandi nasonzera mu gahinga. Ubu naho Imana iramfasha, sindosa ku mupfumu, ivyapfumu naramaze kubibona, ubu ndopfira mu buntu bw'Imana. Imana iramfasha, ndosozere neza, ndangize neza, abana banje ntibasubira inyuma, barangize neza, abavyumvise bose barokurikira Imana yo mw'ijuru, Imana izobahezagira.